ntituzotevye mugabo bateza kuba bakwije ivyo dusaba muri rwandiko dutera ku gikumu cahier de charge. So kuvuga ko azoza uno munsi ngo acagenda niyaba yaje yiteguye tukaca tuvyiga ningoga na ningoga kandi neza birashoboka, ariko akaza atikwije muri rwandiko dutera kw'igikumu uwasavye no gutanga uburenganzira byumvikana ko bishobora gutera, ariko uzosaba ndazi ko atayinga imwe canke zibiri zizohera iminsi 3 canke 2 izo bikwiye kugira ngo dosiye tuzikure mu nzira. Uyu ni Laurent Kaganda, icegera c'umukuru w'ikigo kijejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi. Aha rero hakaba hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru mu nyuma y'iminsi 2 bari bamaze mu mwihwezo baraba ibijanye n'ako kazi kabo. Iyi rero ikaba ari imwe mu nyishu yaratanze ku bijanye n'iyugururwa ry'iradiyo BBC hamwe n'iradiyo Voix d'Amérique. Imbere yaha hari n'ibindi bitari bike yashikirije byavuye mu mwihwezo bamazemo iminsi. Twarihweje amakosha yakozwe n'ibinyamakuru bimwe bimwe muri uno mwaka uheze. Tugira Imana ko ayo makosha burya yabaye make kandi menshi yaratorewe inyishu, kuko ikosha rikozwe ryaca rimenyeshwa abari mu rwego nshingwabikorwa kugira ngo bace batora umuti. Tugira Imana rero ko umwumvikano uri hagati y'abarongoye ivyo bimenyesha makuru n'abarongoye urwego rujejwe gukurikirana ingene umwuga w'amakuru ukogwa bumvikana neza cyane gose, kuko iyo umuntu tumuhamagaye aritaba tukamwereka ibyakozwe bibi kugira ngo ntaze abisubire. Twabamenyesheje kandi mu majambo make amadosiye amwe ibibazo bimwe dufise ngaha muri CNC, na cyane ibibazo byerekeye ibikoresho twatumye kugira ngo turabe yuko igikorwa cyo gukurikirana imenyesha makuru cogenda neza. Twabamenyesheje ivyo twasavye ubushikiranganje bujejwe ibikoresho ko babiduhaye, basanze barabiduhaye kandi bikwiye. Murabona naha twicaye yuko haberewe nibo babiduhaye, ibindi nuko twaciye tubitanga mu biro. Mbere tubonereho n'akaryo ko kubashimira. Twababwiye ko uburyo bwo kwiyunguruza ngaha atari byinshi cyane gose, kuko mu modoka zine dufise imwe niyikomeye, izindi zama gukoreshwa kandi tugasanga zitwaye uburyo bwinshi. Twababwiye kandi ivyerekeye abakozi 2 bamaze kugenda, bagiye umwe yagiye mu kwezi kwa 5, uwundi aheruka kugenda muri uku kwezi kw'indwi. Mugona tukibaza tuti ibinyamakuru 203 dufise gushika uno munsi, abantu 8 mbere y'abazoshobora kuvyiga bica bisaba kumwerera ko akurikirana ibinyamakuru 25 26. Navyo gukurikirana ibinyamakuru 25 26 ntimwibaze ko umuntu umwe yobishobora. Twababwiye kandi n'ikibazo cerekeye vya binyamakuru biri mu bihano, aho kuvugana navyo bigeze, hama nabo batubwiye bati ni mubandanye kugira ngo navyo nyene bishobore kugururwa, hanyuma bibandanya bikora kuko byabisabye. Mu bwanyuma mu guheraheza twize amadosiye y'abasabye ko ibinyamakuru byabo byotangura gukora nk'ibindi. Muri rusangi yera amadosiye 8 twari dufise, ariko muri ayo 8 5 yashoboye kwemererwa, mugabo 3 twabonye ko hari agahaze. Tuzovyiga mu nama idasanzwe izokurikira kugira ngo baze babizane bikwiye, hama turabe nabo yuko boja mu rutonde rw'abandi. Murakoze cyane. Bimenyesha makuru biri mu bihano mu by'ukuri nta ngingo twafashe, kuko kwari kubabwira aho biro executive ibiro nshingwabikorwa bigejeje kuganira n'ababiserukira. Yaba BBC
iradiyo y'abongereza tuguma tuvugana, baradusabye ico bita cahier de charge kugira ngo nibaza ntibaze bamare umwanya munini ngaha aya mu Burundi, kugira ngo nabo nibazana ya kete yo gusaba uburenganzira bwo gukora bazece baza muri ARCT kugira ngo babahe amafrequence, hanyuma bazoca batangura gukora. Kuri iradiyo y'abanyamerika VOA barafise ubaserukira ngaha, twaramuhaye ibyaza kuturonderera, turindiriye ko agaruka kugira ngo tubandanye tuvugana. Aho nibaza ko atangorane zirimo, bo bariko barateba, twebwe twama twiteguye kugira ngo tubakire. Iradiyo Ntumbero FM y'Ingozi nayo nyene ni radiyo yugawe iri mu bihano, ariko yoyo ifise ingorane zidasanzwe, kuko n'uwahora yirongoye batubwira ko abamenyesha makuru bahora bahakora batubwira ko ataboneka. Abamenyesha makuru rero bagashaka ko aribo bifatira mu minwe igikorwa c'urwego nshingwantwaro, ngo baje mu rwego nshingwantwaro amadeni y'imishahara bafitiye ngo iciba umutahe wabo. Rero uri kurakora ukibagira urwego nshingwantwaro ariko rwatanze uburyo, umuyobozi yayitwara kandi ari wazi ukuri gw'iyo radiyo, biragoye rero kugira ngo baze bashike ku kintu kizima kandi tuteza kubereka inzira nziza bocamo. Twibaza rero ko abamenyesha makuru nyamba bashaka kuguma bakora umwuga w'umenyesha makuru, twarabahanuye ko bopfuma bashinga iradiyo gwabo, bakaja hamwe bakagira ishirahamwe na kare tubiri tuvurana ubupfu. Murakoze cyane. Kucerekeye amadosiye toba twize y'amaradiyo yasabye gukora nk'ayandi, nibyo nababwiye ko twari dufise amadosiye 8, 5 yemerewe niyo yaya. Hariho iradiyo yitwa Radio Burundi Discovery Channel FM yasabwe na fondation bita Fondation Festival Burundi Foundation. Iyo twayiciye hirya no hino tuca turayemerera, kuko bavize mwabonye ko byatevye cyane gose, kwari kuja mu mizi kugira ngo turabe koko ibyo amategeko asaba, cyane cyane ingingo y'indwi 35, 36, 37 mu duce twinshi kuva kuri yagushika kuri fe, ko byose birimo. Basanze twabiteguye radio, baciye bavuga bati ni mu yihe uburenganzira bwo gukora. Iyindi yaronse uburenganzira ni BNP Television. BNP Television no kuvuga Burundi News Publication TV. Ni televiziyo mari mugize iminsi mubona kuri ekran ikora, ariko bakoze bari mu makosha kubera ko bari kubanza gusaba uburenganzira. Basabye gukora mu buhinga ngurukana bumenyi, ariko ubu rero bashaka iyibona. Twace tubahagarika, mbere baciye bihuta mu minsi 2. Ni ibintu bari bamenyereye, barazana dossier irigwa, hanyuma uno munsi batewe iteka, bahezagiwe n'abagize urwego CNC, barabaha uburenganzira bwo gukora. Iyindi duhora tuyibona kuri televiziyo kandi itari bwaronke uburenganzira bwo gukora, ifise uburenganzira bwo gukora ku buhunga ngurukana bumenyi, yari Ingo TV. Ni mu Congereza International Network for Equal Gender Opportunities TV. Iyo nayo nyene kubera ko yateguye byose, ikaba mbere yari kirerekana yuko yahejeje, tukabibona no kuri televiziyo, ivyo bazanye tukabona birakwiye, nayo nyene baje bavuga bati nibandanye ukora nimaronka uburenganzira bwanditse. Iya kane ni Iteka, ni radio Iteka FM. Ya gatanu nayo ni radio Black Bingo Entertainment. Nizo zibiri twazihweje izo radio, turabona yuko bazanye byangombwa, hanyuma tuti reka tubaho uburenganzira. Ariko kuri izi zose zemerewe, abajejwe ibiro nshingwa bikorwa by'urwego rukurikirana ingene umwuga w'amakuru ukogwa, bategerezwa gukurikirana ku munsi ibyo bazoba bariko baravuga, kuko hari igihe umuntu ashobora kuzana dossier imeze neza cyane gose, irimwo
byangombwa bikenewe ariko ugasanga mu nyuma biratanguye kumugora. Mu ijambo rimwe rero abemerewe nabo batanu. Hariho dose zitatu zasubijwe inuma, so kubera zisa nabi ari mbi, twashatse yuko ibintu twasabye ko bobishiramwo nyere kuko n'amategeko nivyo asaba. Hariho chaîne de télévision bita Buja TV katika muzika, nivyo yarasabye ariko hari ivyo tuzobandikira kugira ngo babiduhe, kuko twabiciye hirya no hino turabona yuko hari ibintu bikenewe kugira ngo turabe yuko twotomokerwa neza. Hari n'iyindi bita GF igicu, nayo nyene twabonye yuko twoyiga mu minsi iza kugira ngo turabe yuko izoba yakwije byangombwa. Iya nyuma itashoboye kwemererwa ni Radio Wave Lab ijwi ry'ugwaruka, nayo nyene yasubijwe inyuma gatoye kugira ngo tubasabe ibikenewe hama tuzeshe tuvyiga ubwanyuma. So kuvuga ko izi dosiye zitatu twazitaye, tugomba yuko bazana ibikwiye bemererwe koko atagatosi karimwo. Murakoze.